umupira wacu ukomeje kuvugwa nk'amadayimoni, ukomeje kuvugwa mw'ishano, ukomeje kuvugwa mu mwibara rikomeye cyane, ariko umuyobozi cyangwa se umurongozi w'ishyirahamwe uburozi umushiramwe urongo ishyirahamwe y'umupira w'amaguru yabigarutse ko navyo nyene aravuga ngo ubuzofatwa ibihano birateguye. Bimeze gute? Reka tumwumvirize uko yagiye ico yabivuze ko ku bindi byaranze shampiyona no uvuga nibizo kwizera ibintazi. Ibi bintu niba bizotuva mu mitwe ryari, abakinyi bagasimba urukuta ntibaje mu mavestiaire ntibagira iki, urumva je kuna kuvuga ati none nimba bikora patantambwe nini mbona dushikako aya ma club aduserukira ko mbona dusigaye tuvamwo kuri round ya mbere, none bikora ngaha ahandi ntibikora. Hariho ibintu bimwe bimwe dukwiye guheba. Hajya umupfumu wa mbere ni Imana, izera uhoraho byose izobigukorera. Mugabo uvuga ngo ni sociale, ngo batubuye kurara mu kaburi, ngo batubuye gutambuka turi gusa, gutondeka nk'abakinyi 20 nabangati mwese kuri impuzu uko zabaremye. Gasongo Wilson ibaza abagabo 20 ba squad ya equipe yose iriko iratambuka yambaye gusa ngo bababwiye ngo muzogira iki muzotsinda. Yumvire muhuye mwibarabara ijoro no munzi wawe si barakoko mu mupira wa shishano usohotse icitwa icumba gutambuka uri gusa ni noma agasema urara mu kaburi rero urana ku kaburi, tureke mu kaburi guca impande y'akaburi ku murango birantera ubwoba. Cyo mbwira kuja kukararamwo mwijoro ngo ja mu kaburi. Ibyo byose inyifato ni inyifato yo gutuza, ariko je ndacarindiranye igishika nimba by'ukuri bazoshobora kubituza kuko bamaze kubivuga kenshi, ariko mbona byarananiye. Gasongo uri umukinyi wa basket hari ni mu bikora mwe byo kwambara ubusa gusimba impome ni muje ma vestiaire bibintu bivuga ko iki nk'umukinyi wewe, kuko wewe ubayemwo uri umukinyi urabizi tiraboneka kuri kwa gukenyerera ku tuntu nkuko nimba ubigira utuntu nabitubwire nawe. muri basket mu myaka iheze ntivyari biriyo cyane, ariko natanguye kumva biko biravuna. Nibaza yuko muri Jimukana murabifize nta mwongo buri sato zobaza hirya no hino hari iwanyu ko biriyo. Igitangaje sino ntavyo ndabona vyo je n'amaso yanje mu match yanje ntavyo ndabona kabisa. Mugabo urumva ndavyumva n'abantu nkuko nyene baba bivuga, nibaze ko ni muri football baba beshira. Mugabo urumva bimaze kugaragara hari byo tubaze ko ntibabeshera, ibyemezo biba bihari, ibyemezo biriho. Urumva ivyo byo je nibaza ko harimo kutamenya kwinshi nyene yabigaritse ati erega umengo bujuju. Nibaza yuko ivyo haba harimo kutamenya kwinshi nimba mu Burundi kubera ko amakrebe yacu asohoka ntagere kure ngaha honyene gusa, kiretse nimba bikora nka kwa kundi bavuga ngo ntibisimburuze mbere mugurumva biba byaje ubuzintara n'izindi. Ibi rero tugume tubishigikire under 20. Suleiman Papa utamara ikintu kimwe nagomba nkubwire, ibintu mu mupira w'amaguru ni vyakera cyane, ni vyakera cyane, sivyo umuntu muragenda guhuza ukuguru kumva ikintu mengo ni igufa ukavuga uti none kuno kuguru k'umuntu canke ni ugasanga mama socks yambaye intobo, ugasanga yashizemo inzembe, ugasanga akenyeye imyeko ari umukinya abantu bose bari bemera. Football suko nimba kuri no musi ko turabona imigwi komakomeye iva mu bikombe kanaka bigiye bikomeye, ukuvuga nuko baba barushijwe. We rero nimba mu mutwe hariyo ibintu vy'amangetengete ugikorera ku bintu mupfumu bo babita abaganga ngo ni ba dogiteri, ugikorera ku bintu dogiteri yakubwiye ngo raba gendo kunuko suko mesherzami urabona n'umwana agize entraînement gukubita icengu uraza kuzungurirwa gutsinde. Bisigura ngo Wilson wewe uba ku kibuga bamwe babibonye ababikora. Je kubganje ndemera yuko uburozi burakora
umupira ariko bukora bwareka ba mwese bivana n'ukwemera kwiwe swat kandi burya Imana irashima umuntu apfuma yemera ivyo gusumba kwa vanga hako umena ngo wasenze Imana ico nico nemeza ca mbere nuza kuroga ngo uratsinda utagize imyimenyerezo udafise abakinyi ariko kandi mbega wowe usenga hoho ega icyicafuje umupira w'u Burundi si uko baroga ikiwucafuje ni uko babigira ubuhizi kuko n'usenga ntaza mu kibuga twiwacu dusenga duhumirije sinza mu kibuga ngo mpumirize ngo ngomba intsinzi no usenga ntiyishishitira haya basenga bakiyiriza ubusa bakambara amagunira n'ibiki abasoma Bibiliya mu Alex yashigikiye abasenga abati mugende mushake mugende murareyo nawe yakavuze umupfumu wa mbere n'Imana burya iyo akavuze ati wa mbere ni gaharura gatondesha murongo c'est-à-dire hari wa mbere hashobora kuba wa kabiri ariko mureke kuducafuriza umupira kubera ukwemera kwanyu muzana erega hajya ntiyababwiye neza icyatumye asubira kubihagurukira no kubera umunuko yasanze kuri stade umunsi ngira ngo yarakavuzemwo match y'abakobwa iheruka kuba kuwa gatatu w'indwi iheze aho yaje muri tribune d'honneur na jena yihunze na jena rahunze tribune d'honneur kubera umunuko w'ibiriko birakogwa munsi muri vestiaire so kuvuga niyo yahukije yaramaze kubivuga ariko kubona kigarutseko nuko camukoze ati nkabajya bigeme umuntu abikora akiri inkumi amaze kubaka hazo uramushikana mu rugo musanze ikintu cyose usenga wambaza ntazi reka gusarisha bikore mwibanga mu gusenga ntidusabwa ngo dusenga habona ntibisabwa kurogera habona reka twumvuze ufatwa arabihana azogira iki agiye kuzarafatirwa muri no mupira wacu uko bizogenda hanyuma tunagende tunakrotira tuhijamba abantu kuko uyu mwanya nibaza ko twaganiriye byinshi bafise nabico babivuga ko umugwisiro kiragiye uko biri kose twawuvuye muzini muzingo mu mwanya cyo twinjira no muri basket turabe abahamagawe harimo nagasongo twicaranye muri studio yavuze ikiriro muyenge kubicanye n'ibihano by'abazofatwa mu gihe bazoba bafaye bagaragawe ko nibyo bintaza wana imbere yuko mvuga turonkira ijwi rya muyenge gato kuri ico asheme yaravuze none nimba bariko barabikora nkuko yavuze ati hariho gaharura gatondesha murongo gutuje gukoresha ibintu bya kabiri ari ivyambere Imana nimba uno muzi twemera yuko biri nyuma y'Imana kutuja kwemera ibintu kandi tunameranye nimba twemera Imana nuko yavyonye ivyo bindi navyo biri contre y'Imana nta numwe atemera Imana ico rero naco Imana iragoye gukurikira nimba bemera ko baroga bashinge siege hanyuma babikore ku mugaragaro ivyo bintu football ni kinigwa mu mbari ikinigwa abantu mufana yibona akavuga tumugwi kanaka ufise performance watsinze twumve gato reka twumve Alexander Muyenge ici yabivuze ko ibijanye n'ibihano rero ngo batuguye kurara mu kaburi ngo batuguye gutambuka turi gusa gutondeka nk'abakinyi 20 nabangati mwezi kuri impuzu uko zabaremye twende ukibaza none n'ubwenge bwaragiye akakubwira ngo shira amazi mu kanwa ucumara iminota 10 ntuyacire ntuyamire wo bishobora mugabo gasangwa n'amatama agomba turike ngo amesema hivi tugerageze gukoresha ubu bwenge Imana yaduhaye nyine kugira tubukoreshe tuvuge tuti uwo muntu none ivyo bintampaye jenzo ukwemera uzovuga ati jengiye kwiyugarana mu cyumba nsenge ijoro n'umutaga mpaka turonka inzinzi mugabo ivyo kuvuga ngo hari ivyo mpaye ngo hari ivyo ngiye gukora wapi mu majambo na twagiye duheraheza mu icamake ijambo gerekeranye n'ivyo bintu basanzwe bakora ibyo ari byo umva no urongo ishiramwe y'umupira w'amaguru amaze kubimenya ivyo bakora kabisa arabizi ifatiro shingiro aze yararimenye no kuvuga ngo kandi n'umutari karawutora ariko haranavuze ko hari abo bagiye baca amande agira ku 100 hari n'abatagiye muri VCR yagiye bafatirwa ibihano harimo
ivyabereye Muyinga zabumamuru ku bakinyi ibyo byose byagiye bigaragara nuko ro byari byifashe nibaze ko ku mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba umupira w'u Burundi twagorotse ko byinshi Wilson harakandi wongerako